Bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu. Muragasagwa n'inema dukesha ukubabara k'umukama wacu Yesu Kristo. Ndahimbawe no gusubira guhura namwe. Kaze dusabikanye ijambo ry'Imana ryo kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi nyeranda. Ibisomwa vyeranda tugira ngo tuzirikane tubikura aha hakurikira. Igisomwa ca mbere tugisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izaya, gabane ca 49 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 6. Muri ico gisomwa Izaya twibutsa ko twatorewe ibanga y'ukuba abahanuzi kuva tukiri mu mbanyi z'abatwibarutse. Izaburi yo kwitsa ni zaburi ya 70 canke ya 71. Umuririmbyi wayo ariyaga gahimbare aterwa no gusamiriza urukiza rw'umukama. Inkuru nziza niyo twashikirijwe na Yohani Mweranda, kigabane ca 13 kuva ku murongo wa 21 gushika ku 33, tugashe dusimbiza tugahera ku murongo wa 36 tugashikana ku murongo wa 38. Yezu arabura ko agiye kuzogurishwa n'umwe mu batumwa biwe. Muri kumwe na Patiri Prosper Martino Kezimana wo muri diocese nkuru ya Gitega, yaga mukama abasavyi bawe tugutezeyo. Ivyo dusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Izaya. Mazinga ni munyumvirize, mwebwe bakavantara ni mutega amatwi. Umukama yampamagaye nkiri mu mbanyi ya mama, ntaravuka yampamagaye mw'izina. Yampaye ururimi rukarishe nk'inkota, yampishije mu gitutu c'ukuboko kwiwe. Yarangize umwampu usongoye, yaranyegeje mu mutamana wiwe. Yarambwiye ati, uri umusavyi wanje, muri wewe nzoronka ubuninahazwa. Nanje nibwiye nti, naruhiye ubusa, narakoreye nyaringa, navunye amaboko. Yamara impera yanje iri mu minwe y'umukama, Imana irabona ko ndi mukuri. Ubuhoho umukama yaravuze, we yandemye mu nda ya mama, ngo ndamubera umusavyi, ndamugarukanire Yakobo, nshwabura abanyisirayeli. Ego cane ndi n'agaciro mu maso y'Imana, Imana niyo magara yanje. Yaravuze iti, kuba umusavyi wanje ahagarikira bene Yakobo, agarura bene Isirayeli barokotse, ntibikwiye vyonyene. Ngiye kukugira umuco w'intara, urukiza rwanje rushike ku mbibe z'isi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Imisi yose nzomenyesha ubutungane bwawe n'urukiza rwawe. Imisi yose nzomenyesha ubutungane bwawe n'urukiza rwawe. Mukama ni wewe mpungirako, sinzokwigera nteterwa. Unkize kubw'ubutungane bwawe, undokore, ntega ugutwi kandi unkize. Imisi yose nzomenyesha ubutungane bwawe n'urukiza rwawe. Umbere ikinja ritayegayega, umbere n'uruzitiro rutamenwa. Wigishije inama yo kunkiza, nanone uri kinja, uri nkinzo yanje. Mana yanje, nunkure mu minwe y'umubisha. Imisi yose nzomenyesha ubutungane bwawe n'urukiza rwawe. Erega mukama ni wewe nizigiye, ni wewe nishimiye nkiri muto. Nakwishimiye nkiri mu nda ya mama, warantoye ukantonesha ntaranavuka. Imisi yose nzomenyesha ubutungane bwawe n'urukiza rwawe. Mpoza mu kanwa ubutungane bwawe, ku munsi wose mvuga kuzi gukiza. Ewe Mana yanje, wanyigishije nkiri muto, gushika n'ubu namye mvuga ivyiza wagize. Imisi yose nzomenyesha ubutungane bwawe n'urukiza rwawe. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayishikirijwe na Yohani Mweranda. Muri irya minsi Yezu yariko arafungurira hamwe n'abigishwa biwe, umutima urahugumbwa, niko kwatura akavuga ati, nukuri ndabibabwiye ko umwe muri mwebwe aza kungurisha. Abigishwa bararabana kuko batari bazi uwavuga. Umwe mu bigishwa ba Yezu, uwo Yezu yakunda, yari yegamiye igikiriza ciwe. Simoni Petero rero amuvunira urugohe kugira ngo amubaze
uwo yoba avuze uwo ari we. Uwundi arahindukira yegera igikirizo ca Yezu amubwira ati, ninde ga Mukama? Yezu yishura ati, ni uwo jewe ngira mpe intore idimvye. Areza arafata intore arayidimba, ayihereza Yuda mwene Simoni Iskariyoti, ahitamiye ishitani kiramwinjiramwo. Yezu rero aramubwira ati, kora ivyo ukora ningoga. Mu bari ku meza nta numwe yategereye icatumye amubwira atyo, kubera ko Yuda ari we yarabisaho. Bamwe bibaza ko Yezu amubwiye kugura ivyo bakeneye ku munsi mukuru canke kugira ico ahaboro. Yuda ahamariye nyantore aca arasohoka, hari mwijoro. Yuda amaze gusohoka, Yezu aravuga ati, ubu umwana w'umuntu yaninahajwe, vyongeye Imana yaninahajwe muri we. Ku Imana yaninahajwe muri we, Imana nayo izomuninahaza muri yo, kandi n'ubu vuba iza kumuninahaza. Bane banje, n'akanya gato gusa tukimaranye, muzondondera, kandi nk'uko nabibwiye Abayahudi, namwe nyene ndabibabwiye ubu nti, aho ngiye ntimushobora kuhaja. Simoni Petero amubwira ati, ugiye hehe ga Mukama? Yezu aramwishura ati, aho ngiye nturi buhankurikira ubu, uzohankurikira hanyuma. Petero amubwira ati, Mukama, ni kuki ntashobora kuhagukurikira ubu? N'ubuzima bwanje nobuheba ku bwawe. Yezu yishura ati, n'ubuzima bwawe wobuheba ku bwanje? Nukuri ndabikubwiye, isake ntiza kubika utamaze kunyihakana gatatu. Dushemeze inkuru nziza ya Yezu Kristo. Bakundwa b'Imana, inkuru nziza duhejeje kumviriza ituyagira bimwe mu vyabaye igihe Yezu yariko arasangira ubwa nyuma n'abatumwa biwe. Aha rero inama y'abakuru b'abasaserdoti n'abafarizayo yari yamaze gufata ingingo yo kwica Yezu. Nkako umunsi umwe mu nama, umusaserdoti mukuru yitwa Kayifa yahanuye bagenzi we ati, vyoba vyo umuntu mwapfiriye igihugu hako igihugu cose gitikira. Twarabizirikanye mu nkuru nziza yo ku munsi wa gatandatu heze. Yezu nawe kubera ko ari Imana ibonera icarimwe kahise kubu na kazoza, aramaze kumenya neza, arazi neza ko Yuda amaze gufata ingingo yo kumugurisha. N'intonto n'akantu arabisabikanirije abatumwa biwe bose bakoranye ati, nukuri ndabibabwiye ko umwe muri mwebwe aza kungurisha. Yohani Mweranda yatumenyesheje ko Yezu yavuze ivyo ngo afise umutima uriko urahugumbwa, ni kuvuga umutima utuntuye, umutima nogira nti uhagaze. Kubera iki none Yezu afise umutima uhugumbwa muri uyu mwanya? Nashoboye kuzirikana imvo nkuru zitatu z'uko guhugumbwa kwa Yezu. Imvo ya mbere, Yezu ahagaritswe umutima nuko urupfu rwiwe rwegereje. Twibukanye yuko bavukanyi ahazoshikira Igetsemani hoho azogira ubwoba n'amaganya, mbere anabibwira n'abigishwa biwe ati, numva ndi n'amaganya mu mutima nk'ugira apfe. Mbere azosenga asaba se ngo nyamba bishoboka iyo saha imurengane, mugabo asabe ashira imbere ko ishaka rya data ariryo ryoranguka. Turabisoma mu nkuru nziza ya Mariko kigabane c'14 kuva ku murongo wa 32 gushika kuwa 36. Nkuko tuvyiganirwa na Luka kigabane ca 22 c'inkuru nziza yiwe ku murongo wa 24, ngo harageze naho Yezu abiri vyuya bimeze nk'amama y'amaraso. Bagenzi, kugira ubwoba imbere y'urupfu ni kimwe mu biranga amagara make y'ikiremwa muntu. Ko Yezu ahagaritswe umutima nuko urupfu rwiwe rwegereje, bisigura ko koko ari umuntu. Umukama wacu bavukanyi ntiyigirishije ngo yambare ishusho imusesha n'umuntu nka bimwe bita maske mu gifaransa, atari umuntu vy'ukuri. Ahubwo riho mu kuguma asangiye kamere na se kubw'ubumana, yarigize umuntu w'ukuri, umuntu yuzuye asa natwe muri vyose
ndetse igicumuro. Ewe Yezu mwiza, ese ukuntu wadukunze mu kwemera gusangira natwe kamere nta magara, uragahezagirwa Mukama Yezu. Imvo ya kabiri yatumye Yezu ahugumbwa akababara nuko ahemukiwe na Yuda, uwo yari yitoreye akamugira umugenzi pfamfe. Yezu arababajwe nuko yakunze Yuda, ariko Yuda ntashobore kumukunda. Wa muririmbyi ati gukunda ikitagukunda birababaza. Basokuru nabo bati gukunda utagukunda ni nk'imvura igwa mw'ishamba. Matayo mweranda atubwira ko Yuda yagurishije Yezu ku madenariyo 30 yonyene ahawe n'abakuru b'abasaserdoti. Tubisoma mu nkuru nziza ya Matayo kigabane ca 26 umurongo wa 14 gushika kwa 15. Mu bisanzwe ayo mafaranga yari make cyane, nkako abasesanguzi bakahise batubwira yuko yangana n'umushahara w'ukwezi kumwe w'umukozi muto muto, umukozi abaye. Aho iwacu i Burundi ahatari hake abakozi bo mu nzu usanga bahembwa ibihumbi 40, 50, 60 by'amafaranga y'amarundi. None ga yemwe byagenze gute ngo Yuda agurishe shebuja wiwe kuduhera nk'utwo? Yohani mweranda atwishura ko Yuda yari yaramenyereye kuronka amafaranga mu nzira zidatunganye, ngo yari umusuma, ngo niwe yarashinzwe isaho ngo akazariba ibyo bayishiramwo. Inkuru nziza ya Yohani kigabane c'12 umurongo wa 4 gushika kwa 6. Yuda rero yarasanganywe inambu irenze y'ifaranga, nico gituma yagurishije shebuja kuduhera tacho tumaze. Uwo mengo ni wa wundagira ati abe make ndayabone. Imbere y'ubu buhemu bwa Yuda, Yezu ntiyobora kubogoza muri aya majambo ya Yesaya twumvise mu gisomwa ca mbere ati naruhiye ubusa mu kugukunda. Bagenzi, mu bihe byose no mu mihingo yose urukundo rutagororotse w'ivyisi rwama rukwegera abantu mu buhemu bubabaje cyane. Ivyo byabaye kuri Yuda Iskarioti, birabandanya n'ubu aho iwacu. Muvukanye, ubwo ntawe wahemukiye Yezu canke mugenzawe kubera agafaranga, ntawe wahemukiye Yezu canke mugenzawe kubera akaryohera mubiri, ntawe wahemukiye Yezu canke mugenzawe ukamugurisha kubera ivyicaro vya politike, kubera akazi kisununuye. Turakeneye bavukanye guteza imbere urugo dukunda Yezu na bagenzi bacu. Imvo igira gatatu yatumye Yezu ahugumbwa ni amaherezo ya Yuda yari karatakara. Yezu yarazi ko abwirizwa kumanikwa kugira ngo yiyegereze abantu bose. Tubisoma mu nkuru nziza ya Yohani kigabane c'12 umurongo wa 29, kandi urupfu rwiwe anagwita isaha yo kuninahazwa, nkuko tubisoma mu nkuru nziza ya Yohani nyene kigabane c'12 umurongo wa 23. Ivyo rero bituma Yezu urupfu rwiwe agwakira, ariko agumanira impuhwe Yuda mu kumenyesha abatumwa biwe ko agiye kugurishwa n'umwe muri bo, ariko araburira Yuda ngo yikebuke agaruke mu nzira nziza. Aranamuhaye mbere intore dimvye, ikimenyetso cy'urukundo rudasanzwe, ariko Yuda ntacyo bimubwiye, ntiyisubiyeko. Nkuko Yohani Krisostome mweranda abivuga, Yezu ararajwe ishinga n'amagorwa arindiriye Yuda n'abantu bose bahama intungane. Kubw'ivyo Yezu ntariko ararira yiririra kuko urupfu rwiwe ruzomwinjiza mu buninahazwa, ahubwo aririra Yuda kuko ubuhemu bwiwe buzomwinjiza mu muriro. Naho abahamwa baba bagowe, abahama abandi bo baba bagowe gusumba. Aha rero duce dutahura bavukanyi igituma Yezu adutumirira gusabira abaduhama, mbere akanabiduhamwo akarorero mu gusabira ikigongwe abariko baramubamba ku musaraba. Dusabe. Mukama Yezu, we washimye kuba umuntu nkatwe, nukuze urukundo tugufitiye n'urwo dufitiye bagenzi bacu. Girira impuhwe abahemukirwa n'abahemuka, girira impuhwe abicwa bose n'abicanyi bose. Amen. Nimwumvirize ijwi ryanje, nzabimpa